abantu bo mu isi avuga ururimi rumwe kandi
Kristo mwami wacu. Ndasenze Yesu kugira ngo uyu mwami tunezeretse kandi udufashe kuvuga ijambo ry'Imana mu kugomba. Ndafashe mbere ubushobozi bw'umwiza bwose mu izina rya Yesu. Ndasabye ivyiyumviro vyacu bibe connecte kw'ijuru. Haleluya. Umuntu wese agorobeje hano agire aho muvanye n'aho mushikanye ngo biheshe icubahiro izina ryawe. Tubisabishije Kristo Yesu umwami wacu yapfuye akazuka. Amen. Wanasifiwe. Amen. Ndagomba batwugurure dutambure icigwa. Kino cigwa canje c'uno musi ngomba kuvugana nawe ku masinye eschatologique. Ngomba tuze kwerekana ibimenyetso bimwe biranga ukugaruka kwa Yesu. Kino cigwa tuzociga muri iyi ntumbero y'ibihe byacu by'iherezo by'isi yegeranye, ariko twita mondialisation, ariko kandi by'isi iteye imbere, ariko twita modernisme. Hano twasomye mu ijambo ry'Imana twabonye Yesu ngo yari yicaye ku musozi wa Elayono, abigisha bacamere ku rusengero rw'i Yerusalemu. Uru rusengero rwari rwakoresheje uburyo bwinshi n'abakozi benshi igihe c'umwami yitwa Herode mukuru, kubera yuko atari umuyuda. Abasobanuzi babiremeza ko yari uwo mu bwoko bw'abanyedomu, ubwoko bwa Esawu. Vyari bigoye kugira ngo ashobore gutwara neza Abisirayeli. Bica bisaba rero yuko kugira ngo yiyunge nabo aca yongera abakorera urusengero neza, kuko rwari rwarononywe imbere yaho muto igihe c'umwami yigeze gutwara Siriya yitwa Antiochus Epiphanes, yari yawononye. Rero rwari rwiza, cari icubahiro c'Abisirayeli. Baca rero baramwereka ati urusengero wabonye, aca abwira ry'amajambo twasomera binjiremwo. Rero icigwa cacu ni ibimenyetso bimwe birahoboka kwa Yesu, quelques signes eschatologiques. Eschatologie ni inyigisho zijanye n'ibihe vy'iherezo. Urabizi mwese, tous les grands hommes annoncent leur venue par des signes. Abantu bakuru, iyo bagira bashika ahantu ntibahora babona ibimenyetso biranga. Abantu bakuru iyo ugiye ahantu ugasanga ahantu hateye ibitoki, ugasanga ahantu hateye ibigazi, mwese muca mutangura kumenya muti hari umuntu w'umwubahwa agira aze muri aka karere. Rero ibimenyetso bimwe biradufasha no kumenya ubuhavaza uwo ari we. Certains signes permettent de discerner le protocole de celui qui est en train de venir. Hari ibimenyetso bibonye, hari abasoda barambariye n'inzamba, barafise ukuntu ziriya nzamba zabo bazivutsa. Inzamba bavugiriza umwubahwa basumba abandi, siyo bavugiriza umwubahwa wo muri protokole yo hasi. Rero na Yesu atubwira ibimenyetso bizogaragaza yuko ari hafi. Nagira ndabwire ko Yesu wacu ni umwami, ni umwubahwa. Yesu ashimwe. Atoza rero mu buhimbi. Oya, Yesu ahaye cegiranze, hari ibimenyetso bizobarangira. Sinzoza uko nyene, muzobona ibimenyetso bivuga, kandi burya muze mwigire kubibera mw'isi. Burya aba bakuru bacu bo mw'isi nta nari mumenye isaha precise bashikiraho. Naho bapfa porogaramu ngo aza gushika isaha iyi ntayimenya neza. Utubona mu kanya bati nimuhaguruke naka, bivanye na protokole yiwe arashitse. Rero abubahwa bavuga, babwira abantu ukuza kwabo bakoresheje ibimenyetso. Rero ubutumwa bwiza bwa Matayo buvuga kuri ibyo bimenyetso mu buryo budasanzwe. Yesu
ikibazo cya mbere babajije bizobaho cyane. Ikibazo cya kabiri babajije bati ni icyahe kimenyetso kizoranga ukuza kwawe. Ashamaze ikindi ati ni iki kizoranga umuhero w'isi. Yesu nawe yaramubwishije ibyo bibazo biragaragara basibye. ntacyo badusubira imbere. hari akantu uwagize atabonye. Yesu mu kwishyura ibyo bibazo ntiyabyishyuye ngo ababwire neza aho bizotsinda aho bizobera. mugabo yabishyurishije inyishu zibiri zijyanye n'akatoza. inyishu ya mbere ya Yesu yatanguye kubabwira ku gusambuka k'urusengero rw'i Yerusalemu. inyishu ya kabiri acababwira ku bimenyetso bizoza inyuma yabo. mu bisanzwe Yesu ariko arishyura kino kibazo yarababwiye ingene Yerusalemu hazosambuka. hagasiza guhaterwa mu nyigisho mfise mu kigo tubwira kubera tugomba kugihuza n'ab'isi y'ubu. kiriya kimenyetso kijyanye n'isambuka ry'urusengero rw'i Yerusalemu sinakigarutseko, ariko ndagira ngo ndababwire ndengana ni uko Yesu iki gihe yaciye ababwira ingene Yerusalemu hazosamburwa. kuva mu 1966 inyuma yo kuvuga kwa Yesu abayuda baciye batangura kugira imigumuko myinshi itewe n'umubabaro w'uko bari batwarwa n'Abaroma. icyo gihe rero Yesu yari yakivuze ko kirakura. icyo gihe hari ku ngoma y'umwami yitwa Neho, umwami w'Abaroma. mu nyuma rero baca bararungika umujenerali agiye gutera Yerusalemu yitwa Titusi. kuri Pasika y'umwaka wa 70 baca barugariza Yerusalemu. mu bisanzwe Abayuda ku munsi mukuru wa Pasika barava hirya no hino baca i Yerusalemu, kuko hari iminsi mikuru bategerezwa kuza i Yerusalemu. wari umunsi mukuru wa Pasika n'umunsi mukuru wa Pentekote n'umunsi mukuru w'isago. hanyuma baje i Yerusalemu baca barabugariza Yerusalemu. abariyo barasonza cyane kugeza yaho babura iyo baca n'iyo bapfa. Abaroma babonye Yerusalemu ko bashonje baca barinjira indani mu gisagara, baca baragisambura, baca barica abantu benshi. muribuka ko bari bavuze ngo amaraso ya Yesu ngo arazodukora n'abana bacu. benshi rero baca barapfa. mugabo bakiri nk'ayo mabarabara umwanditsi umwe yabyanditse ko yavuze ngo baza bumva akamoto k'inyama, baca baza kurondera iyo kapfuye. bagiyeyo baca basanga n'umuvyeyi yabanze umwana wiwe aramwotsa. bica birabarya cane Abaroma. baca bagenda kuva mu rusengero rw'i Yerusalemu bararusambura bararuturira. ivyo rero vyaciye bigira histoire ndende kugeza mu gihumbi mu kijana ca 19 mu myaka y'1890 niho ubwa mbere mu kwezi k'umunani Abisirayeli bagira inama. bari barasanzariye baca batambutsa umugwi witwa Sionisme. uwo mugwi wafise intumbero yo kuvuga ngo dutegerezwa gusubira i Yerusalemu. mu nyuma rero ivyo bamaze kubiganira, igihe cyose ngo bahuye baramukabije ngo baba bavuga ngo umwaka uza i Yerusalemu, l'an prochain à Jérusalem. nivyo baba bifuza iminsi yose. baca batanga kugenda ari bake bake. mugabo mu nyuma nyarukije mu kwezi kwa gatanu tariki 14
umuntu wese ashobora gutahura, ni isi yishize hamwe kugira ngo ishobore gushika ku nyungu zayo. Niyo majambo yoroshe. Ni isi yishize hamwe mu budandaji, muri politike no mu mibano. Ni isi yegeranye ku buryo isigaye imeze nk'umuhana wo hafi. Kumwe vyagenda ibabere, abantu bavuga ngo reka tuje hamwe, tureke gusanzara, duhurire hamwe mu kiyaya c'ishinari, hama twubake umunara kugira ngo tuze tube barurangirana. Modernisme nayo ni iki? Ni iterambere rishingiye ku nguvu z'umuntu. Ni ukuvuga ni igihe umuntu wenyene ari we ashizwe imbere n'ivyiyumviro vyiwe. Muri modernisme nta bana ijambo, ni umuntu wenyene, ni umuntu ashoboye. Tuca tuvuga ngo twese turagize, turashoboye. Turashoboye. Ni umuntu ategerezwa kurwana kugira ngo n'ugupfa bishobotse ntapfe. Ni umuntu aba icyo yipfuje agikora. Muri iyi si y'iterambere ya modernisme, ni igihe abantu icyo bifuza bagishikako. Ategerezwa gufasha umuntu ku buryo akenera Imana ntakenere Imana, agwaye ntakenere gusengerwa, bakamuvura hanyuma agakira. Umuntu ari umugabo akumva yari akwiye kuba umugore, akabimukorera akaba umugore. Iyi niyo modernisme. Ni ahantu umuntu ashaka icyo yifuza atabanje kurondera izindi ngufu ziva hanze, ariko bivuye mu bwonko bwiwe. Iyi niyo modernisme. Ni igihe rero cya modernisme, ni igihe umuntu adakeneye Imana, ni igihe umuntu ashoboye byose, nta Mana ikenewe. Izina ryiwe araryubaka akarigira rinini. Ikigero cyo turimo twagomba no tugira ibimenyetso birahuza kwa Yesu, twisunze iki isi yiyegeranije, kandi isi idakeneye Imana, isi idafitiye ikibanza Imana, isi yagararije Imana, isi yavuze ngo nta Mana dukeneye, turashoboye twenyene. Imana ntayo dukeneye. Iyi si niko imeze. Twarize amashure, dufise ubwenge, turabishoboye. Sinzi ko mwaravye hajya ku munara w'ibabere, naho bari babishoboye. Je natangaye n'ukuri ngo baciye bafata mu mushinge, mu gishingo cyo gukoresha amabuye, ngo baca bakoresha amatafari. Mu gishingo c'ubutongo, ngo baca bakoresha kaburimbo. Mwumva iyo fondasiyo yari ikomeye. Bibiliya ivuga ngo ariko itangiriro ryo kubaka ko ry'Imana riragize rirakomeye. Icyo gituma amasisiteme yo mu isi naho bayubaka aranyiganga, akagenda arasenyagurika. Baragiye barubaka ibintu byinshi, mugabo bamaze gusenyagurika byinshi kubera nta fondasiyo bifise. Ariko haraciye imyaka irenga ibihumbi bibiri, Yesu kubera yakuye mu myifuruka
turashima Imana. Yesu wacu aracari kandi arakomeye kandi ntatohamurwa. Ingoma yawe inzohamura, ingoma yawe Yesu yavuze ngo dutange n'ikimenyetso cya mbere. Hanyuma Yesu yavuze ngo mwirinde ntihagire ubatimiza, kuko benshi batoza mu izina ryanje bavuga ngo ni jyewe Kristo. Ikintu cya mbere Yesu yavuze n'abantu batoza batuzimiza, biyerekana nka Mesiya, batogwira cyane, il faut proliférer, bagwire rwose kubera isi irimo ibintu byinshi. Aba bantu uhagarara muri iki gihe cyacu tubayemo, turi mu isi irimo ibi bintu bikurikira. Ikintu cya mbere tubona ni explosion de mouvement religieux syncrétique. Hari imigwi myinshi isenga bavuga Yesu, kandi Yesu bavuga bakamuvuga bamuvanga n'ibindi. Bavuga Yesu bakongera bagashiramo n'ibindi. Ubu hari amadini, iyo yagiyemo amadini arayaza, ntumenye neza niba Yesu bavuga ari uyu Yesu w'iwacu. Hari inyigisho zivuga Yesu mugabo winjiyeyo neza ugasanga si Yesu uyu twizeye. Icyo muri ino minsi abavuga Yesu bose ntaba ari Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ikindi kintu giterwa kiba kiraza ni identification de Messie autoproclamé. Ubu hari abantu batweruka bakavuga ati ni jyewe Yesu. Narasomye igitabo cya Mikoromiko, narasomye igitabo cyitwa Mikoromiko, muramwibuka? Yose wa Mikoromiko muramwibuka? Muri icyo gitabo yavuze ngo Yesu yavuze ngo ni Alufa na Omega. Aturiye kwa mbere rero yari yaje, yari Alufa, je nanje ndi Omega. Ariko Bibiliya byanditse gutya, Yesu w'iwacu. Amen. Tumuvugire Yesu w'iwacu. Kumenya birabateza nibwo gasubira ko tukeguka. Bakatatu nibwo genda gatatu kumva gende karyoshe. Amen. Yesu w'iwacu yavuze ko ari we Alufa akongera akabande Omega. Nta wundi yavuze ngo nsohotse inyuma, oya. Kandi avuga ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo. Ibyo bintu byose biri muri we. Ubu rero hari amamesiya menshi. Yosuwa Mikoromiko
bigenda gute? Biragoye kumva. Hariya mu muvumba menshi murayazi, abantu bakagasanga bagiye bafata biriya na biriya. Ikibazo rero dufise kindi kintu bagashika muri ino si, amadini bayatabara amadini menshi, kindi kintu bagashika muri ino si ni uko abantu isi iriko irarondera yuko mw'isi abantu bose basenga baba bagira ikintu kimwe. Abasenga abakristo, abamizirima, abasenga ibya kera, ubu mw'isi barondera ngo bose bace hamwe. Le monde est en train de réclamer déjà l'unité religieuse, ngo abantu bose bace hamwe. Si ibintu binyegejwe, hari umukuru akomeye w'idini mu minsi iheze, ubu yaramaze kuva mu isi, yaragiye ahantu aratuma ko bajya abantu basenga ibya kera by'ibintazi, arabatuma ko kandi hari umuntu arongoye ishingiro ry'abakristo, arabahamagara arababwira ati narije kubabwira yuko ndamwebwe muri abana b'Imana, turasangiye Imana Data, turabemera, turi umwe, nta ngorane, dushobora gukorana neza. Ubu rero abantu bariko barinjiza ibintu byinshi ku buryo ubu hariho n'abakozi b'Imana b'abakristo bibaza yuko bemera ngo Yesu si we nzira wenyene, ngo Yesu ni imwe mu nzira zidushikana ku Mana. Ni uburyo bwo kuvuga ngo n'abandi mbere bacasobanura bati n'abaciye kuri kiranga, na kiranga yari inzira ishikana ku Mana, ngo kuko yari kiranga aranga Imana. N'abandi bakavuga bati hariya bariya basenga Buda cyangwa Confucius n'ibindi, nabo nyene bajya bariko batumbera ku Mana. Sigomba kwataka umuntu n'umwe, ariko nagomba mvuge ngo mu Vyakozwe 4:12 havuga ngo nta rindi zina, haleluya, twahawe dukwiye gukirizwamo atari izina ryande. Nimuvyivuge, ntimuzovuge ngo nije nabivuze ryande, niko naje nije kuvuga ni rya Yesu. Ingesere mwavuze kabiri, ni ryande, rya Yesu, ni rya Yesu, ni ryo ryonyene dufise, ni wari otorize, haleluya. Abandi bose ntibavyemerewe, n'abafeki sibo, kuko muri bo nta n'umwe yapfuye akagira agatuba, abandi barapfuye baherayo. Mu gitabo kimwe cy'idini gikomeye, uwatanguje iryo dini arubashwe cyane muri iryo dini, niryo mutwe kuvuga, arubashwe kandi iryo dini ntiryemera Yesu. Abakunda gusoma muca mumumenya, ariko cyane nawe mvutse ndapfutse. Uwo muntu apfa muri umwe mu mirongo y'ibitabo bisunga, yapfuye avuze ngo ndagiye, ariko sinzi uko nzocirwa. Ndajewe ndapfuye, sinzi uko nzocirwa mbona. Ndagiye baraho rero, nicyo gituma ngo baba bariko baragusabira, nafise ibisabisho bagusabira, kubera nawe yumva atumye ahantu atahanze ko azogira uko azocirwa, kandi afise abantu bamukurikira benshi baramwisonzesha kubera uwo muntu. Ariko twebwe uwacu, haleluya, yatubariye ngo ngiye kubategurira amazu, kandi naheza kuyategura mureme, nzogaruka ndabijyanire iwacu, haleluya. Nicyo gituma twebwe ntabwo twebwe ko tuzoshika turanarutse
rwanditswe rwanditswe mu bantu b'umunani ku murongo wa mbere ruvuga ngo ariko noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzofasha gushimira Yesu. Haleluya! Abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzofasha. Jewe wobaza tuzoja mu ijuru no kubwira ni ego nzoja yo none siniha none mwebwe ega kadabwira nta mukristo wo hagati na hagatari oya cyangwa uri umukristo cyangwa naho uri umukristo. Urumva abantu bavuga urumva warakijijwe buke buke aho aho uri muri Yesu cyangwa uri muri Yesu nta bindi. Hari umugore abo umugore akontraka mu mugabo mwabo kiba ari igihumbi ntaba ari nk'uyu uribuka ikibazo shingiro dufise ishingiro ry'ibintu by'ibifantome ngo ari muri Yesu ngo mu bwabo kandi wafete cyane mwabitse wafete ngo waritse wonzura motera umotera irivuga ngo ishabuga konja cyangwa ni kimwe utabika byanditse nta bibiri bibaho ni hamwe cyane n'ahandi utari hamwe urahandi mugabo abari muri Kristo Yesu ntabwo batazogera ruzobatsinda ntibikunda ko dufatanya n'abantu bibaza ko Yesu ari imwe mu nzira twe twizera ko Yesu ni inzira imwe nta bindi. Mwebwe byizerwa ndababyizerwa ndabifutse wese murabyizera Yesu abakometse ibyo bintu turashobora kubizira mu minsi imbere kuko twitwa ko turi abantu bafise esprit de discrimination ukuri nuko nta yindi nzira namba hatariyo ugasanga abantu biriwe mu rusengero kwakira inzu kwakira pizza kwakira abagore kwakira amahera kwakira ikwakira abantu bariko barakira mugabo barokanye bakira hanyuma muze tubagire delivrance y'imikoshi bakiruka kuderikira bakabanza bakubwira ati tanga amafaranga ya n'aya hariya muri Kongo igihe ndigayo hari ishengero ryitwa dakika 3 niyo tiye hari ibintu byinshi hari ubundi butumwa buriko buravugwa atari ubutumwa bwa Yesu ariko Yesu ayagana n'igishobora muri Matendo 24 yababwiye ngo ukwihana
mukabibagiza ijuru, harimo Petero ubutumwa bukundisha abantu isi n'ibyayo. Abantu ugasanga basigaye bakunda isi gusumba uko bakunda ijuru. Naje kubabwira ko Yesu azogaruka. Twasigaye kavuga ngo nihagira umuntu adakunda umwami wacu arakavumwa, kuko Yesu araje. Hanyuma cyangwa ngo kandi bariho abantu babigisha bababwira uwundi Yesu. Erega mukadusome icyete cyane kabanga cya Korinto 12:3 hagi wadusome 11 icyete cya kabiri hano cya Korinto hawapo kabisome 11 mbere kunakwambia kutumvikana icoma mukanyihanganira ego ku bupfu bunciyemwo ego kandi nubwo muranyihanganira mbafuhira ifuhe ryo kubw'Imana kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. Ariko ndiyubara yuko nk'uko ya nzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo, kumbure ivyiyumviro vyanyu vyokoshwa mugaca mureka ukugororoka n'ukwera mu vya Kristo. Kuko iyo hageze uza iwanyu akababarira Yesu wundi tutababariye, Yesu wundi tutababariye canke iyo mwakiriye iyindi mpwemu mutakiriye canke ubundi butumwa mutemeye, we muramwihanganira. Ushobora kuja kuri Facebook ukabisangayo. Ibi bintu biranyaruka, nitukijyanye kuja mu rusengero kugira ngo tuvyumve.
urabise mugabo kandi biguharira n'icyo uzokora byose icyo uzokora byose mukumvise neza hariyo danje ngaho hamwe urumva rero muri izo nyigisho bashaka kuvuga yuko iyo wewe wihariye umunsi ugakizwa urashobora kugenda ukabandanya unywa inzoga urashobora kubandanya ugasambana kubera yuko kuva wiharika mu bana w'Imana uzoca muri we bashaka kubatira hariyo abana b'Imana bari mu rumogi hariyo abana b'Imana basambana ati kandi ibyo biza byarahariwe ngombwa byarahaririwe aho windukiye umwana w'Imana ivyo nivyo aho yandikiye Tito ngo ubuntu bw'Imana bwarahishuwe buza butuzaniye agakiza ngo butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana kose yego kandi ivyo bintu abantu barabikunda kagabo ngo jewe narakiriye Yesu Kristo ngo nk'umwami n'umukiza wanje aha yanywa itabi aha yasambana aha yanywa inzoga ariko akavuga ngo ari muri Yesu twebwe bari muri Kristo Yesu ko nta rubanza ruzodutsinda kabisa ushobora kuba mwumva umenga ntimuvyumva neza umenga ntimwemera ko ivyo vyobaho twabigenda babwire ko ivyo bintu biriho kandi kubera iyi si ya mondialisation ni interconnected harimo n'abantu turongoye mu ishengero usanga izo nyigisho barazakiriye baza bari muri zo ukabona muri zo hare muririmbana mu vy'ukuri atakiri umukristo yizeye ivyo twizeye aza yarizeye ku bindi kubera muri ino si ibivugiwe muri Amerika birasha ko n'intende ishikaho muri ino si ivyizerwa biri hariya i Buraya ntibigisaba ko bigenda n'amaguru ikirere caregeranye iyi si bayigeranye n'imeza twese duhurirako tugasigara dusangira n'abari hafi na hafi nicyo gituma umuntu ashobora kuba ari ngaha akaba afise pasitori wiwe muri leta zunze ubumwe za Amerika burya twe twitara imbere yayo tugira ngo turi ba pasitori iwanyu wapi hari umuntu yicara ngaha azamuvukisha inganwa muri Afurika y'Isud ariyefikamire rero ukabona rero ngo umukirisitu wanyu igihe hazaza tugaza gutangaza ngo jewe umukirisi wanje afise amajana 5 ntavyutse ni umukirisu w'uwundi mu mesi yaba hariya muri Amerika Latine mugabo hano muraba ubona ari ngaha ariko si uwaha arafise uwundi muntu aha n'umuforomo w'uwundi muntu ahandi hantu abari ngaha agira gutya abaforomo bo ngaha agira gutya dawe abaforowansi bo ngaha abariko barakurikira ivyaha dawe navyo ndobamenya reka tuvyemere Imana yohezage isi rero isi ya mondialisation biroroshe yuko abigisha b'ibinyoma banavika mu buryo bwoshe ikibazo ca kabiri Yesu yavuze ngo muzokumva intambara n'impuha z'intambara murabizi yuko isi tubayemo irimo intambara zimaze igihe kinini cyane kuva Yesu agiye hamaze kuba intambara nyinshi cyane rwose n'iyi sanzwe turavugana murazi yuko turi mu isi y'intambara urabona ikibazo cy'intambara tubura zo muri mondialisation nimurikire mwese nawe ariko aramurikira neza ngo bavuge ibintu by'ubwenge mutumvirize ikibazo cy'intambara z'ubu burya intambara ibereye muri Kongo hajya muri Kongo urinda intende hajya hirya yabera Goma cyangwa Bukavu uraha intende nawe ugenda muri muntu ntabyumvise uri mu ntambara kuko abasoza kubera isi biregeranye abasoza bacu aca bagenda kurwana muri Kongo
umusoda. Intambara iri muri Somaliya naho turi Uganda turaturaba kubera abasoda bacu bari hehe, bari muri Somaliya. Intambara ishobora kubera muri Amerika Latine mu minsi yazabaye ikibazo muri Haiti, natwe byaraturaba kuko abantu bacu, abasoda bacu n'abapolisi bacu baragiye gufasha hariya muri Haiti. Ni kure, ni muri Acari, mugabo ibintu byo muri Haiti natwe biraturaba. Iyi si regera, turi mu ntambara ngaha, aha ntitumeze neza, dufise ibibazo by'intambara. Naho mwata amasoro hayavuga, amasoro hayavugira muri Irani, natwe baraturaba, aradukorako. Ibibazo by'umuhora uvuga ngo twate tubazo umunsi, naho mutabizi ico kintu mvuze mutakizi, natwe mwumva, ariko biriko biradukorako. Mwavyumvise neza, bitumereye nabi, biratugoye, bituma tutaronka igitoro. Kera mu ngezi zitaraza, tutaraba interconnected, intambara yabera muri kure hariya yabituraba. Oya, kubera kera kuva ngaho gushika mu Ruyigi arakubita n'amaguru kandi ngora waritsinda ukagenda n'amaguru, ariko biracakuba ukenera akamoto, ukenera imodoka. Na iyo modoka igitoro cyayo gica mu muhora witwa Hormuze. Ubu abanyayirani bugaye, hanyuma Trump nawe acagenda twareba abasoda ati veho, nabo bamahora mwemera ko bacagenda bugaye, igitoro kibandanya kibura ku isoko mpuzamakungu. Ivyo bituma n'umuntu adandaza igitoki aca kitwima, wagura umuhwi 50 ucugura amajana 2, umuhwi nangahe amajana 2. Kera tukiva Igitega, abantu bakiva Igitega n'amaguru bagashika i Makamba n'amaguru, ivyo ntivyari kudushikira, mugabo twarafatanye, turi mu ntambara. None rero ndabahaye pole mwese, turi mu ntambara, turi mu ntambara. Ibibera muri Ukraine byaradukoze kora muri Ukraine. Ukraine n'Uburusiya byabaye byaratugarutse ko natwe ni kure. Nta muntu n'umwe nibaza muri mwebwe arabana na Putin ngo baramukana, ariko ibyo barakora. Bene uriya muhungu wo muri Ukraine bihera tumerera nabi, byaratumereye nabi. Dufise rero isi imeze gutyo, intambara ziriho, twese ziradukora. Twagize ikibazo kubera hariho ibibazo byinshi, ibibazo byarera mu buseruko bw'isi, ibibazo byo muri Afurika, ibibazo by'i Buraya by'intambara bigaruka iwacu. Ubu hari ikibazo cy'ibigwanisho ruhonya nganda, icyo bita menace nucléaire. Isi yose ifise ingorane z'ibigwanisho ruhonya nganda. Ubu mw'isari y'ibigwanisho borubika mu Burundi, igihugu cyacu cyose kikazimangana. Ubu hari ibigwanisho bishobora kumara umuntu mu mwanya muto. Isi imerewe nabi, kandi ibindi bigwanisho biri byinshi. Ubu hari ibigwanisho byinshi katorumvise. Isi ibigwanisho byinshi, kuko bariho n'ibigwanisho bita exame bacteriologique, aho bashobora guteza imigera igahonya abantu. Mwe mukagira ngo ni indwara n'intambara, bagatera imigera ahantu, abantu bakavuga ngo ni ikiza cyane. N'amasoro bakora ubuntu. Ubu hariho indwara mu isi zakozwe n'abantu kugira ngo batumare. Ibi bintu byo kubyara abantu ku rugero ni arme, n'ibigwanisho, n'intambara. Turi mu ntambara, mukomere mu izina rya Yesu. Umuririmbyi hariya iwacu ahise gusohora akaririmbo kavuga ngo nimuze tugume ku rugamba, umugabisha n'umwami wacu Yesu. Iyi si turiko nako ndafasha kuguruka mu bwenge bwose, kubera yuko tuvuze ngo intambara nimubandanye mwitega amasoro. Oya, ubu hari ibigwanisho byinshi. Reka ntuvuze kuvuga amajambo yoroshe, mwebwe mutabyumva muke neza. Ubu hari ibigwanisho byinshi
ubu abantu basigaye batinya no kurya bijya sibigwanisho gahunda turi mu ntambara ntibuzana iboneye ntambara ngo n'amasoro urumva abantu jenda nigeze kubana n'umuntu hari umuntu batubariye twigeze kumenya ntiharaye iwacu mu Burundi batubaza ati kurya mugabo nta zindi njyajya atari zatetswe n'umugore wiwe izindi zose yarahevye agize itetswe n'umugore mugabo ntararusha kwera none ngatwurira n'abapasitoro wewe akamari batere kuko bigize umugore wonya kandi yowera mugabo n'intambara uhari ibigwanisho by'uburyo bwinshi hari ibigwanisho by'uburyo bwinshi isi aha twese turi mu ntambara uhari abantu turamukanije gutya gusuka muramutse ushobora gupfa igihe kimwe batoreye umuntu icyapa cyo gukora ni ishengero ry'Imana hari mu kindi gihugu atarafi iwacu muri icyo gihugu yari umukozi w'Imana abona Imana ikoresha ikoraga intambara tuvuze intambara nagomba mugabwe ko muri mondialisation mukure mu bwenge amasoro hari ibintu byinshi hari intambara mu buryo tutazi kandi abantu benshi bariko barapfa bishwe n'amasoro atakimeze nk'aya kera hari abahinga ba kera b'inkozi z'ikibi bapfuye batanze ivyiyumviro ati isi kubandanya twitugira intambara gumaha kubandanya tugira intambara z'amasoro bituma abantu babona yuko tubahemukiye reka twige ibindi bigwanisho bitazaba bicira amasoro ibigwanisho bimeze ukundi kuntu ushobora gusanga twaruka tukavana muntu muri icyo gihugu ni inkuru yabaye n'ukuri muri icyo gihugu iyi mico yacu yo kuvana mu nda nayo bafise bobo iyo umwubasha umuntu mu kumuramusa uca umuramusa gutya umuramukije gutya nico cubahiro umuntu rero uwo mugabo babona ari umuntu Imana iri kuyakoresha cyane baca bategura ngene bazomwica baca bamuronderera umugabo biganye aca agenda yisize produit iyo produit rero kubera biganye bari bakundana camati iminsi myinshi bararamukanya aca amugira gutya ya produit birafasha uwo mugabo ubwonko bwaciye butangura kumera nabi icyo gihe batubarira iyo nkuru yagiye kuri polisi buraya kugira ngo barabe ko yokira sinzi ko yakize iyo si intambara murakoze uri abantu benshi turi mu ntambara kandi abantu barahagaritse imitima cyane n'impuha z'intambara kandi Yesu yatatubarira mwirinde ntikuzohagarika imitima kuko bitazohora kugira gushira bizobaho rero turi mu ntambara byaratumereye nabi abantu twarahemutse abantu barafise ubwoba aho bagiye hose bagendana ubwoba ubwenge bw'abantu ubu turi mu bihuha ubazihara n'ubuvugishwa bw'ibihuha usanga bwarariye umutima abantu hari intambara kuva mu 1993 twinjiye mu magume yabaye mu 1993 mu gihugu cyacu hafi buri mwaka wose mvuze ngo hafi buri mwaka wose haciye imyaka naho iyo myaka yaciye kurenga 30 kera yabigenzuye hafi buri mwaka wose iyo tuwutangura kereke para hari umuntu akubarira ngo hari iwacu ngo twumvise Imana itubarira yuko uyu mwaka udahera hafi iyi myaka yose tubatse umwaka wose twawutamuye abahanuzi kuvuga ngo uyu mwaka ntuhera gusa ndiko ndarondera kumenya mbega muki bose babivugishijwe n'Imana cyangwa habayeho n'ukuremerwa n'ubwoba turimo ujya tuvuye gukira ibintu byinshi ndabifuje gukira mu izina rya Yesu nimwavyumvise ndabifuje gukira mu izina rya Yesu ugiye uvugisha urwaye aho uvugisha ibitagitse hari
ikirigaza mudahanye abandi babaye niko subira babaye ibironi bibazo twibaza turimo turiga kwe hari imbaga nyinshi hari ibibazo byinshi kuba turi muri modernization bakuregaruka ushobora kumva amakuru yuko intambara ihagarara ihagiranyaruka nawe birakumera nabi mu bwonko bigaca bimanuka ahantu muri ekonsiyo byamanutseyo ukamara iminsi haciye nk'amahinga atatu uryamye ukatubona nawe intambara ikora ngaho intege mu by'ukuri nta ntambara ikiri hamwe ushobora gusanga n'ikibazo kijyanye n'ibikomere wagize aho basoma amakuru kuri facebook cyangwa kuri whatsapp ukabona ibiriko biraba ibi n'ibibazo tuba turaterwa n'iki n'intambara munyumvirize neza jewe ndemera ko imana ivuga kandi ihishura mugabo ndemera ko n'abantu bavangirwa mwe murabyemera ndabyemera ko abantu bavangirwa bakavugishwa ibintu by'ibishobisho yesu abaheza ati mwene data mwenshingiye intahe yari afise umuhungu amukunda cyane mugabo nyamuhungu nyamukobwa ntiyamushima ntiyamukunda aca akundana n'uwundi mugabo bagira bagire mariage nyamuhungu yaraje ati wewe imana yamishuriye yuko utabereye umugore ku munsi wa mariya kutogwa kuri ya rutara ariko twabwiye nyamugore yarageze mariage ava kuri ya rutara ameze neza abyara abo bana benshi n'umwe cyane aradora bagavuga ngo aradora umuhungu yari yavangiwe umuhungu urukundo rwari rwamuremereye rurasesereza ubwonko uca bizana amajwi atariyo kumega mundavye nabi n'umuhungu cyane nifuza ko tuvugishwa vyo n'izina rya Yesu ndabifuje kuvugishwa vyo turi mu gihe cy'intambara itazana ikibazo itazana psikose abantu bakamererwa nabi ikibazo rero twagize kuva muri 1945 twari twiteze amahoro kuko oni itangura oni yari itangwe kugira ngo ikemure ikibazo cy'intambara mugabe ikibazo twagize la mondialisation n'apporte pas la paix promise mais une interconnexion des conflits aho bako turonka amahoro turi mu ruhagarara twese kubera ibibera hariya natwe biradukora ko mu buryo cyangwa ubundi ibintu bitadukoze ko cyane mayendara muri ino minsi bya maduro ntibyakoze ko cyane wa mugabo bafatira ku buriri abanyamerika muri venezuela ntibyadukoze ko cyane mugabo ibintu by'urupfu rwa ayatola komeni le 28 février tuyu mwaka byaratumereye nabi byatuzaniye ingorane intambara y'abayahudi n'abarabu yatuzaniye ingorane rero hari interconnexion de conflit ni ukuvuga ibyago bamwe bagize na twebwe bitubera ibyago amatora yeze muri tanzania bakagumuka hakaba akajagari natwe byaratumereye nabi imiduga yacu yari kuzana ibintu bivana ku ibahari yaciye iburahisho tujya kugira ingorane kubera isi iri interconnected turabana abatanzania n'ababanyi bacu
uzoshira turi mu kibazo ejo kubera ubuhinga bwa twese yegeranye ikibaye mu kanya gato kiba kidushikiye ejo bundi muri base haturitse ibintu munyakabiri twaza turiko turabiraba muri telefone twaza turiko turibwira duhubira mbese twaciye dusenga n'ubu cyatewe mana mu izina rya Yesu turabetse ibitero mu izina rya Yesu ibihe by'impagarara biteye ubwoba ntidutuje hano dukomeye neza oya turi muri psikoze idahera pole imana ibahezagira aho sida batumakana batiri ukuboko muri kumate humura Yesu ari kungoma turamereye nabi turi mu bintu bya imitima ihagaze abahinga bibaza ko aribyo bituma ama-apese aguma yitana abantu cyane tubona ibintu biguma bituma tuguma mu ruhagarara ujya kuri telefone ukabona amaraso yasesetse ukabona umuntu yapfuye ibyo bintu bikaguma byinjira muri enkosiya yacu biraturemera kandi bikaca bidusangutse n'ijambo rike rya Kristo muri wewe bica bituremera ukaryama nawe uhayibona bya bindi ukajya muri mugorane ucurara ufise uruhagarara ejo ugasanga umuntu yajyanye gatutse ku bwonko bwaraye buremerewe cyane n'ibindi yamye araraba kandi murabona ibi bintu by'ubuhinga bwa none tubifitiye inyota irengeye bifitiye ijambo ry'Imana Yesu atubohore ubu abantu barakumbura telefone gusura gukumbura Bibiliya ugeze uhagurutse ngaha ukagera hariya mu Gisuru kuri komine ugasanga wibagiye telefone urashobora gufata moto ukagera kuyitora ngaho imbere ugaba nta muntu yashika mu Gisuru yibagiye cyangwa afate ubutaka bwo kuyitora ngaho aca bahagaze aryumviriza mu mutima Yesu atugirire imbabazi icyagatatu Yesu yavuze ko n'inzara n'ibyago byinshi Yesu yavuze yuko hazoba ibyago byinshi biteye ubwoba isi iri kurikirane rw'ibyago byinshi isi yaragize ibyago byinshi ku rugero mpuzamakungu vuba hafi twerutse harabaye pandemi yabaye kuri kibavuze pandemi ni ikintu cyapfunguje isi yose hari ibyago byaduka mu isi twarabonye ikintu cyitwa covid murakibuka mwese cyaratumereye nabi turashima Imana kubw'igihugu cyacu ibindi bihugu byaragowe abantu bagatunda bakaja mu nzu abantu ntibasenge barabangane basenga baguma ngaho kuko hari umugore umwe yabyungukiyemo umugore umwe muri covid muri ibyo bihugu bamugarana yavuze ati Imana ishimwe kubwa covid n'ukuri kuva covid ibaye turarengana n'umugabo ati tugumana
Ndio kwa pastor mshindi mana kwa viti gari za watu mbaya. Kama akakata sema kwa kweli. Yo, kwa vile chama kwa mrachaji kama hiyo. Basi ndio kuna chama. Unugwashi tindege hasi. Uruntu rwatumye abantu bataramuka. Uruntu rwatuma kugenda gupfutsa umuntu kahise gacuka. Dusubire tubibwire gatoya ko byaheze naje. Bijyanye n'utwambara ku muntu wawe. Ariko dusubire. Tushime Imana yakuye kuvuka ku Rwanda. Ibyo bintu ntabwo ari documentaire kuri site atari ya fake. Bavuze yuko n'abana bateye n'incandago mu isi. Barateye incandago kandi mu ncandago baguteye wategetswe gusinya ibizokurikira n'ibizofata abarunteye bizongaruka. Imana yakoze mu Burundi batabidutegetse. Dushimire Imana ku gihugu cyacu. Tumenya ese muri politike ndiko. Dushimire Imana ku gihugu cyacu. Yesu nashimye. Imana yarakoze ushoboza abategetsi bacu by'abantu badutegeke. Warabanza gusinya kandi bakarondera bakagenda bagahiga umuntu wese cyabaye ibintu bigoye. Haragaragaye babuza abantu ko batagura batagize mu rucandago. Muri no minsi rero documentaire yasohotse numvise yerekana yuko abantu biteje mu rucandago batanguye kugira ibibazo bikomeye. Rero yagiye kubaza mu bahinga bazikotse arababaza bati none ibi byago dufise by'izi ndwara zitewe n'abiyemezo twatewe n'urucandago mubona twobikizwa n'iki? Umuhinga mu by'incandago yabajije hari muri Amerika yamwishuye ati mwebwe mumeze nk'abantu baciriye ubwo gupfa murindiriye umunsi wo gupfa gusa nta gisho nimwe tubafitiye. Baragowe kwere turashima Imana ko bataducandaze. Yesu yarakoze basha dushimire Yesu ko bataducandaze. Imana cyandaze nishimira Yesu yoshimye kuri Imana yarakoze. Byarimo presi ikomeye byari ibyago. Ibi byari byo kutwibutsa ngo Yesu ari hafi kandi atogaruka. Ntabwo rero kubaciye ku isi yorenga Trump ariko ararondera ngo bajye abantu batokwisigure babwire abantu ibyo bakoze ibyo ari byo. Sinzi ko batobishikako ariko urumva ko ari ikintu giteye ubwoba. Hari ibintu ubu abantu biza ibibazo byo gusonza by'inzara. Abantu barashonje hirya no hino. Burya hari abantu bibaza ko barya mugabo bashonje. Abantu barashonje. Ibihugu byacu birimo inzara. Ntabwo nganiriza bene data mu gatondo. Nk'abarundi turashonje. Dufise inzara. Dufise inzara y'ibirara. Ndabwita rero ntabwo uzoyibonera. Uzabonera ku isarori y'inyama. Iyo bagiye mu manza arosa akaryo yihinyama ataha gukondora wa mupolisi yarura zitandatu kubera mama we yagutwaye inda ashonje amwosa ashonje. Urumva yarosa akaryo abakeneye kuyiriha iriya nzara y'iriya myaka yose. Twagize ibibazo by'inzara byinshi cyane. Dufise ibibazo by'amashanje ma climatique akomeye. Ngira mwese murabona ibi byago. Ibi byago by'uko tutazi igihe imvura izogwira nitumenye imvura izocikira. Mwe murabona ibi byago ingene bibasobanura.
amashangement climatique ateye ubwoba. Ubu ntitukimenya sezo aho izobera. Nico gituma baciye badutegurira ibiterwa vyera n'ingoga bavyita ama OGM n'ama organisme génétiquement modifié. Kugira ngo tuko turatera imbere rwose. Bashaka turonderera ama engrais chimique. Ubu dusigaye dufise engrais tutondonda ngo duhetse. Hariyo duteza, hariyo tubagaza, hariyo dutotahaza, hariyo duhekesha. Mumbabarire cyane. Mugabo mu minsi y'imbere isi yacu izoba yarononekaye rwose. Ubu ibiterwa byacu tubiteye dutangura kubipompera mu mabanga. Biriko birakura tugasubira tugapompa. Tukongera turapompa. Tugasubira tugapompa. Ubu rero abantu barwaye ibintu byinshi kubera yuko abahinga bavuga yuko ibintu tujya muri genetique modifié iyo tubiriye umubiri ntushobora kubidekoda, hacaba discordance mu mubiri. Urumva umubiri waremwe mu buryo naturel uronse ibintu bica bigora. Iyo rero tubiriye bizana dysfonctionnement mu mubiri. Ukazabona agakobwa kawe kamwe k'imyaka 10 mama ngomba context wewe akobwa k'imyaka 10 kandi aja mu bihafu mugabo kari ibintu birazana densome mu mubiri. Utubona gafise amabere, utubona gafise ibisusu. Ivyo bintu bivuye hehe? Ibi bintu bitwereka yuko Yesu agira ati ibi bintu tugira ngo Yesu araje kandi ageze n'ibihembo. Namaki wewe je basanze kweli ngo mfise ngo diabete ngo bipimo ngo bigeze kuri 20 ngo bapeti wewe wayipfuye turi mu bihe by'ibyago bitewe n'ibintu. Hari amakatastrophe, hari amapeste menshi. Ce qui est fait dans le contexte de la mondialisation, c'est l'interdépendance mondiale qui provoque la propagation rapide des crises. Dufise ibyago binyaruka bigenda cyane, dufise ibibazo binyaruka. Ubu imvura iriko iragwa kuko ntituzaheza uciye aho twongera ciye tugumana uruhaga ntidutekanye, turafise ubwoba, tuguma twakabura abantu bakabura. Uno munsi twaje abantu basije butse bapasiteri ibana ikwaka ajya nawe cyane kimenyetso cyo kwaka pasiteri kubake imvura ikigwa ara normal. Twari tuzi igihe imvura igwa, twari tuzi ko akagatasi n'urushana, ariko ntituzi nk'ubu turi muki icyo turimo n'ikintu gikiki nacyo tuzi ntituzi cyaricyo n'ikintu gihe kitubwira ngo Yesu azoza. Iki kintu gihe ngo Yesu azoza. Ibihuhusi byinshi, hari ibintu byaduka byinshi. Ejo bundi muri Amerika igihugu gitera ubwoba twagiye tubona Los Angeles iraduka mu muriro uraduka baratimya biraga mu mabara. Los Angeles Imana iratubwira yo ngo Yesu azogaruka naho vyanka azogaruka. None ndabaza muvuganye bwacu bukwiye cyane n'ubukwiye burakwiriye. Abantu bo mw'isi ubwenge bwabo bwaracuramye, mugabo twe turashima Imana, turizera ko Yesu azoza. Abavyizera mwebwe muvugire muti amen. Yesu azoza, Yesu azogaruka. Isi mu kibazo, nicyo gituma mu alimentation akomeye yo mw'isi iyo ugiye gusuma haba hariho ahantu hari ama-OGM ukagura ibintu bijya bintu by'ama-organisme génétiquement modifié biba
inshinge zikiri biswi atugenda kwa muganga kugira ngo uyu muganga umwana nyirabagomba kumucandaga kuva akiri mu nda agacana akuze bagacana agahumani agasigaye baracandaga abakobwa bacu ariko bakaba bacana ko bacana abigisha bo kuri pirimere bafite ibintu barimo abakobwa kugira ngo babafashe babacandage ariko Yesu ushimire Yesu atoka ariko mucandaga bariko bavuga ngo Yesu atoka Yesu atoka ejo twari muri seminari ndavuga ntabwo ngo turafise ikibazo ngo twabonye udusobanuro tw'incandago heba abana bacu ndabyutse icyo nzi ko badusobanurira ibituma baheba barabafasha ni kubera isi ya nyuma isi y'iherezo Yesu adufashe Yesu adufashe dufise ibyago byinshi nari ngombye kubasobanura nabonye ko dushonje twese ngo turya nabi turya ibintu bitatumara inzara turya ibintu bidutera ibibazo nawe usanga dufise inda zivyibushe n'amaboko manini hajya turashonje indya twategerezwa kurya sizirya turya ibintu vy'ibintu ariko ntaco yatubwiye ngo sinzosubira gusangira namwe kuri uyu mutobe kugeza aho tuzosangira namwe umutobe wazogusha ubwami bwo mw'ijuru ntaco tuzorya mw'ijuru jewe nisa atavyizi ibintu isi ifise ibibazo birengeye inguvu zacu kandi turashima ega ntaco ega kubera isi irimwo ibintu bigoye ntaco dushima Imana ko amasisiteme ahari ega barapfupfa ntituri ngaho kubatwariye turashima Imana tuzo turasaba Yesu tutihezagire itijya kudushima umugisha tube turamaze kabiri mu kurindira ko Mesiyasi ariko ibintu bitwereka yuko Yesu agira ati nabonye rero jewe ibibazo batanze abahinga nibaza ko bisumba mw'isi tumeje kubabarira turi mw'isi irimwo ibyago irimwo abantu bashonje irimwo ibyago byinshi tutoshobora kuvuga ngo duheze mwabivuze ejo bundi ngo haje mbega yangwara y'inkende yitwa kuki byabikana by'inkende polisi byatumereye nabi tukagira ubwoba hanyuma haza ibyago ibindi bihego ni Ebola ibindi bihego haje ibindi ejo bundi sinzi guverineri wo gucungura ibintu yavuze mu nama yagenda icubara mukuru w'igihugu ibindi byago bababona hariya gucungura atuguma mu ruhagara haduka ibyago haduka ibyago karashika yatangura bukebuke ari ngaho abajejwe iradiyo mugabo mukanya yumva birasa umve mwebwe muri Afurika mutwigisha gusambana n'icyaha mutwigisha abakobwa n'icyaha turi ingomara none mwarihinduye tinagira nababwire kubw'ibyo mubwire
tuzoguma tuvuga icyaha ko ari icyaha, tuzoguma tuvuga ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, tuzobibasubiriramo kandi ibintu biri mu bushobozi. Ndabifurije inkomezi. Pawulo yanditse ngo sintewe isoni n'ubutumwa n'ubushobozi bw'Imana, muzanire uwizera wese iki agakiza, wereke umuriro umenetse kumugiriki. Yesu niwe mutima w'urutu rwo mu ijuru. Dukeneye kubwira abandi Imana, isi irakeneye Imana. Naho yanga Imana, isi irakeneye Imana. Tuzovuga Imana, tuzovuga Imana muri iyi si. Ubwo ndagira ngo nipfurize mukomere, nawe turasaba ko bagukubita ukomere. Yesu yari yatubwiye hariya muri Matayo 5, muzoba muhiriwe aho bazoba haba bakabarementaniriza ibibi byose babambura. Ubu bukizwa bw'ikigirayiti, mugomba kuba the very important person muri ino si. Nibikunda bisaba yuko tuba udukokorwa muri ino si. Niyo Imana igomba kudushira hejuru, dusheje ubwabo turi mu kuri mu izina rya Yesu. Kumenya ni mucyo ibi bintu by'uko tujya ahantu hose ukamenya dukomera amashyi birashobora guhinduka. Mute murabyimenyereza, mute murabyishira, mubishyire mu bwenge, mubisetinge muri yose ya parametere z'iwanyu. Bishireyo ko dushobora guhamwa bakagukubita kubera ibyo uhaye uravuga, bakagukubita kubera ibyo mubise wamira yagira abantu. Kubera twe dutegerezwa kuguma ku cyo Imana yavuze. Abantu bariko baragerageza guhindura ivyo Imana yavuze. Hariho n'abateolojiye bariko barakora. Umuteoloji umwe baramubajije yababwiye ati jewe ngiye gukora guhindura, ati ngiye muri ekipe igiye guhindura Bibiliya yerekana yuko homosexuality atari icyaha. Ati hanyuma abanyeshuri bashobora kubaza umuprofesori no mubanyigishije muri universite niwe yatubariye iyo nkuru, bashobora ariko gamese ugiye guhindura ukuri kandi kuzi. None gashaka mwimwe amahera ngere isi abantu bariko barashora ukuri. Mugabo yatubariye ngo ahubwo ngo urukuri ntuge ntushore, muze tukugure rwose. Atwaje kugura ukuri bakoze tuze baheza. Haleluya! Atwaje kugura ukuri Yesu azabakomeza. Nicyo gituma muri context ya mondialisation umuntu akwiye gukomera akamenya ukuri akaguhagararamo. Yesu niwe kuri, kandi abarundi bari bazi ubwenge n'ukuri. Abandi bari bafite ibintu bavuga, bavuze ngo ukuri kuvugwa n'ubwizere, ukuzi ni kuvuga n'ubwizere n'ukuze. Urashobora gukura ntumenye ukuri, mugabo ukuri kuvugwa n'ukuzi. Kandi Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobakugira twitegereze. Sigaye mundu tujambo tumwe kandi baciye bongera bavuga hakumirwa n'ijambo, wo kumirwa n'ubundi bareka kumikuraho. Hakora ipimayo urayipinura asigaramika mugabo bisigara nizosigarira ko utakiriho. Yesu ngo bamwishe ijambo ryiwe yapfuye ntiyazutse, ntabwo iyazuye Yesu natuzotuzura. Yesu abahezagira. Ese ku icya gatanu twasomye ngo ubugararici buzogwira. Iyi si irimo ubugararici bwinshi. Hirya no hino mu isi dusanga abantu bariko barononekara mu mico rwose. Yesu we, isi iriko irononekara mu mico kubwira tutigeze kumenya. Abantu bafise ubusambanyi burenze urugero. Numvise mu kindi gihugu bageze ahantu ngo basaba ngo mu muryango. Urumva turiko turiga twababwira isi ahigeze nimundabe nabi. Mu bihugu bimwe ngo bariko barasaba ngo mu muryango iyo umugabo n'umugore bariko baragira de rapport sexuel ngo baze barahamagara abana babo babasiste ngo barabe. Turi mu isi irimo degradation ku rugero rurenze cyane. Amafilime pornographique
twova mu nama nkuru y'abunge tugashika tubabwira tuti inama yatuguruye umugabo yumva umugore bamurambiye namwirukane cyane kuko yatonguwe abene wese mubona abagore babo ntimugishire tubibona ndabona umugore bwinshi yiyemeza amaboko ingoko y'amashimwe nayo abagabo iyo batarakoresha batarakoresha turakunze twara uhicwe tuzobigaruka kwejo imiryango muri ubu bugarariji hariho abantu gusa bagumanye n'umugore kubera ishengero ryamutegetse ntabimushira ryakuboshe ryakubwiyeko icimana batakije ntabimuntu akimatura nagatambweko naho twobwirege twavuga biremewe imbere y'Imana bizopfa vyemewe umugore n'umugabo ni umubiri umwe aho barafata zawemera reka tuzovyige zawemera ugumane nawe umukunde usaba inkombezi urafunze Imana ntakumukunda nareke gukunda abagore bawe ko mutavyakira umurongo uvuga ngo bagabo mukunde abagore banyu Imana ibahe mu izina rya Yesu reka kubera ubuhinga bwa none usanga no kuri umugabo ayandikiye umugore w'abandi ngo sheri Yesu ugasanga agakobwa wayurandikira yego byapanganye hano nawe usanga ko Imana yamishuye kuko agira ati ukageretse ko ari wowe nyirantwara nikora agenda apfuye inkuru nziza uwo mugore wawe ubaza ko azopfa ahubwo agira arambe rwose agira abeho rero mpaka mbere ndamwatuye ko kubaho mu kindi cyane hari ububi bwinshi isi n'ibintu byinshi byabiriye urukundo rwatinze ni mu ndabiri ibibi bisigaye bituma n'abakozi b'Imana bahana isura ibi bimwe bakabona isaba ubu abakozi b'Imana basigaye bagenda ngo akiyubara no ku rusengero ubirwandetse umwana ari mu gikoni urindateze muganga mu gikoni hakububi kera ku rusengero two kujya twahaye batujya baranezerwa yo akoma bacira amaso wewe mubega perezida w'igikoni mwagitsende ko turafise ubwoko ububi bwaragwiriye kandi si bibi ububi bwaragwiriye ishengero ryuzuye abantu b'inkozi zikiri benshi b'ivyihebe nimwumvise umudiyakoni yigeze gutegura isuru akayishira mu cyo bakoresha mu ruhimbi agashiramo muri abantu bakoraniye ku ikanisa ngene bangana umuntu akarimba akabicihebe akagomba kwica ishengero ryose hari ubimuteye ubwoba hari ubimutigeze kubaho abana barica abavyeyi babo abavyeyi bakica abana ugasanga umuvyeyi atanze kukibaza umwana wiwe akamwica kugira ngo aronke inyungu yifuza ziwe hari ubimuteye ubwoba mw'isi y'umwiza kwakoreka y'ibintu biterwa n'abavuga muri uyu mwanya hari ubimuteye ubwoba ariko murabagabo hajya mu mutwe wewe uravyumva muri hanja ingene umugabo yifuza umugabo kawe ukagenda ukamuresha Petero wanje wamemwaya yatumane umunsi umwe yajanye n'umuntu mu modoka yari hanze y'igihugu muri Afurika bacamubona muri kumitata kufunze turebe rero akagira ngo niwe abantu bashimana atabatanga kuba ibintu by'ibitera sete tu izina rya Yesu niyazi yuko ari homosexuel umugabo akifuza umugabo nkawe umugore akifuza umugore nkawe mwene data umwe yambariye ati iwacu abantu bararambiwe no gukunda abagore ubu atusanga umuntu afise umusheri wiwe arakayabo tugasanga akagenda niko gasheri kiwe ati kandi umuyabura atoke cyane muri iki gihugu ati ikindi kintu bakunze cyane ngo mutubwa usanga urafise akavuga
n'agasheri bagendana. Abandi tunabo ati kindi yambaye ibintu bitatu n'udukwavu rero gasanga bashaka ariko ubu urateye ubwoba cyane. N'igihe kibi Yesu yakiraga ku murongo wa 13 ngo uwihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. Imana ibahezaga. Reka muri ikimenyetso cyane manera ajya gusozera. Icyanyuma Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza butovugwa mu isi yose ngo bubere amahanga icyabona. Turashima Imana yacu ntitsindwa. Naho bariko barakwiragiza ibyo bihumanye, hari abandi bihebye bariko barakwiragiza ubutumwa muri ibi bintu nyine bitwara filime porunogarafique iruhande n'iyo mihora nyene na Yesu aratugwayo ikaguruka tubona biguye mu telefone. Umuntu akavuga ngo Yesu aragukunda, Yesu yandicaha. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza ngo buzovugwa bikwira isi yose. Isi iri kwirumva ubutumwa ku rugero runini. N'ibihugu abantu base kwemera ubutumwa bwiza urasohoka ukebwe ugashikayo. Yesu nashimwe. Turizera yuko no muri Korea du Nord buzoshikayo. Korea du Nord ifite amarestrikisiyo akomeye n'amarezo sosiyo n'abantu bakora iwacu. Korea du Nord n'ahantu hateye ubwoba. Mu nzu y'umukoreya du Nord wese hategerezwa kuba harimo ifoto ya Kim Il-sung. Bagusanze atari ifoto ya Kim Il-sung urabihanirwa. Kim Il-sung n'umwami wabo yigeze gutwaca igihugu. Rero mu gihugu kigowe, ico gihugu barabategeka ngene bimosha. Hariho salon de coiffure zikoramo abafonctionnaire d'etat. Hariho coiffe zemewe muri Korea du Nord. Urinze wimosha ikwafu isaramusane mu bihugu by'abakristo urabitungirwa. Teza kwimosha nk'uko amategeko y'icyo gihugu yapanze. Hari indirimbo muri Korea zitaririmbwa. Ni igihugu cyugarijwe cyane, abantu baho bagowe. Turipfuje bakiza na Korea du Nord mu izina rya Yesu. Ni igihugu abantu bagowe, ifise ibigwanisho biteye ubwoba. Ubwoba n'igihugu kigowe, abantu bameze nk'abari muri prison hose, ntibidegereja, bararushe. Yesu ntabugwayo. Ama WhatsApp n'amarezo sosiyo asa amarestrikisiyo akomeye atuma n'ibintu bitavugwayo bidashikayo, ariko byanga bikunde bazoshikira n'abanyene bose mu izina rya Yesu. Kuko Yesu avuga ngo ubutumwa bukwiye kuvugwa mu isi yose kugira ngo bubere amahanga ishabona. Ivyo turagenda bifuza. Aho gushira ku masitati yanyu muri ko muragira ikeke, aho gushira ku masitati yanyu muri siporo, ze murashirayo umurongo, ze murashirayo akantu gatoya k'ubutumwa bwiza. Namwe mushiremo ukuboko muri uyu mugambi wo gukwiza ubutumwa mu isi yose. Ariko umuntu yambaye agakositime gashasha akaca yifotoza agaca postingayo, buri mwiza vrema. Kandi ndahabwira wenyene buri mwiza vrema. Donc iyi si yademuye ibintu byitwa selfie. No kwikunda kurya. Ega ibiribwa ngo abantu bazoba bikunda. Abantu rero barakunda ko ubaye abantu bafise amagorwa yarushitse agafoto kuri Facebook aguma arabona like ingene ngana munabuze like kweli. Akaca agenda nkajya ku modoka, kwizo modoka z'abashitsi akaca yifotorezako kugira ngo ashireyo ariko yoronka amarayiki benshi. Ariko twebwe dukwiye kubandanya umugambi wo gukwiragiza ubutumwa w'isi yose. Bibiliya irakurikizwa mu ndimi zitandukanye muri bihugu byacu byo mu bumanuko bw'isi. Ubutumwa bwiza buriko buravugwa, naho Satani yokora gute. Turashima Yesu, niwe mwami ari hejuru ya byose. Nicyo gituma no kugaruka azogaruka, azoza Yesu.
dusoze none dufate iki muri iki cigwa twariko turiga. Reka tuvuge yuko la mondialisation n'est pas neutre. Elle peut être vue comme un cadre providentiel dans lequel s'accomplissent les prophéties. Les crises actuelles ne sont pas seulement politiques ou sociales, mais ce sont des crises eschatologiques. Ibi bintu turimo ni ibimenyetso by'ibihe. Ishengero ryategerezwa kugira amaso abona rikamenya gusobanura ibihe, kuko ibi bimenyetso byerekana yuko Yesu agira aze. Izi ntambara, abavugisha b'ibinyoma, izi nzara, ibi byago, ibi bintu by'ubutwari burakwiriye hirya no hino mu isi, ni ibyerekana yuko Yesu agira aze, kandi azoza ntazoteba. Ndabifurije niyaza, haleluya, niyaza tuzohurire twese mu izina rya Yesu, tuzohurire twese mu izina rya Yesu. Reka ndabwire akantu ndiko mvana mu ntera y'intellectuel. Reka ndabwire akantu gateye isoni, mumbabarire ndakababwira, birateye isoni. Ni umwaku mubi kuba warize amashuri umu intellectuel ukatoca mu muriro kwe, uzi gusoma no kwandika, uzi igifaransa n'icongereza, ushobora gusoma bibiliya, ushobora kuja muri Google ukaraba ibiriko birabera mu isi vyerekana ko Yesu agira aze, ushobora kuraba ChatGPT ikakwereka amakuru menshi yerekana ko Yesu agira aze. Hanyuma kurema warize amashure ukaca uja mu muriro, bane mwicupa. Mugabo abantu b'abenegihugu batazi gusoma no kwandika basome mu murongo bakawizera bakaca baja mw'ijuru. Jewe byambabaje, nicyo gituma nk'umuntu yize jewe narafashe ingingo, ntegerezwa gukizwa ngaherayo, ntegereza gukizwa ata mafyeri nshizemo. Bisaba ko mfukama nkatura, ntavyo kubanza kuzunguruka ahantu bakuyana mu gifaransa. Imana tubohore. Gasanga uje kwihana ngo urumva, murazi ko abarimu bacu bose batazi igifaransa, uje nagomba Imana imbabarire, urumva ngo twari muri budgetisation. Imbabarire uguti ngiye twari mu bikorwa vya misi yose habajaniba urumva ngo budgetisation rero bakora muri digitalize aho kiza kamafyeri. Imana ikadukuremo mu izina rya Yesu, ingo dukizwe neza. Ujya gupfa kwibyinja gusa, ujya naho dutandukana, uwize n'ubutize burya mu vy'ukuri fosiyema naho dutandukana. Reka ndabwire utuntu dutoya tubereka ko dusa. Ndagira ndababaza, uwize n'ubutize ntibameze mu mutwe kumwe? Ntitubeze mu mutwe kumwe. Abagore bize n'abatize gisa kibafasha ntibashika kumwe. Hari igisana gishinya mu cyongereza kiba cyagufasha. Mushinya kumwe, nimurabe uburorero bwinshi, muze murabe hirya no hino. None uwize n'uwutize tugiye ku mutayere, umutayere atize mugabo azi kwisomeshereza imashini yiwe, akubaye atigira amaboko gutya, ntugira gutya nyene. Ndababajije mwe mwabagabo, ntugira ukumwe mu by'ukuri umwe ntakamba twiganisha ngo tworohe twegere Imana tukizoretse, kuko ivyerekana yuko Yesu ari hafi yiyo, kandi inzaba ntiyavuga, nta mashure, nta vyabize n'abatize. Jewe umubabaro ufise ni ukuba warize, uzi igifaransa, uzi gusoma ibihe, uzi kubiraba, uzi kugira usheshe ukamenya ibihe, mugabo ukaguma ugangaraye mw'ishengero udakijijwe. Murambare n'iryo
expression y'ikorundo kugangara iwacu n'umuntu yigira igihangange ugasanga wewe n'umuntu yamumenga ntakonywa ntiyegera icyo twita kugangarara ugasanga umuntu yaragangaraye mu rusengero. Urumva amashengero yacu afite n'abantu bize bake, hari n'ahantu abantu bize usanga babaha udutebe two hafi inyuma ya pastori, ugasanga kubera batanga amahera menshi baca bicaye mu kireke pake, ariko naho mwicara ni muri ba pastori kamere, ni muri ba mwarimu. Nimba bahamagaye bihana ukabona mwarimu ntahagurutse gupfukama, ni kubera agira afasha abandi nawe afite umwanya yihaniramo. Mugabo wewe ko wicaye uhaguruke urindira iki genda uranyihanganiye. Ugasanga abantu ko baraturenganya, murabona ngo duvyara nk'ubutitsi abitse bavyara gute? Abo twize twaravyize ngene bavyara, abo twize kuvyara twaravyize ngene bavyara, mwe navyo mwize none mubuzwa n'ikuvyara. Yesu abahugisha nagenda bifuze kumenya gusoma ibihe. Umuntu amenye gusoma ibihe, amenye igihe aho kigeze, kuko usozera negera ikigo canje nagenda babwire abakonkirisiyo Jésus revient bientôt. Yesu araje. Amen. Naho twopfataraza tuzirakuza kuko ivyerekana yuko aje twarabibonye. Hari ibintu vyabaye tutari twiteze, hari ibintu biriko birabera mw'isi ubona ko birengeye n'ubwenge bw'abantu, hari ibintu biriko birabera mw'isi birengeye n'ubwenge bw'abahinga, kubera bagize ngo bagire izina rikomeye, mugabo ivyabaye vyarabadefashije, vyarabarengeye, ntibavyumva, birengeye gutahura kwabo, vyagize ingufu zibarengeye, kubera kubaka batanguje amatafari mabisi, birabomoka, amasisiteme aguma yiyekura, ntibiza, ntibigenda neza, demokarasi zaraje mugabo bateraho zirimo akajagari, hari n'imigumuko. Nico gituma ibihugu bimwe stable, umuperezida nawe bari muri demokarasi arakoresha dictature, kafata bafate muri gaze batubasanzara, kubera yuko uburenganzira bw'umuntu iyo budashingiwe akarimbi buhinduka akajagari, byose birimo desordre. Iyo bitwereka yuko Yesu agiraze, bitwereka yuko Yesu ibyo yavuze ari iby'ukuri, ategerezwa kuza mu izina ryiwe, ategerezwa kuzogaruka, azoza. Yesu abahezeke. Amen. Reka twitegure. Twasabye nihagira umuntu adakunda umwami wacu, nihagira umuntu yigira igitangaza ntakunda umwami wacu, nihagira umuntu yigira igihangange ntakunda umwami wacu, Bibiliya yabigiriye ko ngo arakavumwa, nta mukoshi, nta muvumo. Nimuze mugende kurondera deliverance zindi. Nimba udakunda umwami wacu ukaba witeguriye kuza kuyiwe Yesu, ukaba utiteguye ukagiwe, uzuri kumuvumo, kuko yavuze ngo urakavumwa. Nimba uri mw'ishengero ukaba wicaye udahaye witeguriye kuzohura na Yesu, nimba uri mw'ishengero urondeye iki? Ishengero ririmo ibibazo byinshi. Abantu bari ngaha batumeje barindiriye gusa ko babaha ibiti ze barasengera umwari n'umudiyakoni, none rero ntawuzi bumvise umupfasoni apfuye urego bashaka tucakora n'indoro abandi bagaca batangura kwegera kubera byaje muri pansiyo, ngo ntahandi twogera pansiyo batari hajya mu bikorwa vy'Imana. Ninde yakubwiye ko ibikorwa vy'Imana yahindushe? Umuhamagaro si uw'abananiwe, ni uw'abateguwe, ni uw'abahamagawe n'Imana bagoswa n'Imana. Hari ibibazo byinshi cyane, ariko nagenda kwipfurize twicare mw'ishengero tuvuga ngo Yesu araje, tuvuge ngo turindiriye Yesu kandi azoza. Burya hari ijambo amashengero amwe akoresha iyo avuga ububwiriza, burya atari na ribi, ni ijambo ryitwa paruwase. Paruwase muri iryo
tuje kuba muri paruwasi. Nagomba gusoza igicibwa mwese ndarukereze muri paruwasi, mwicare muri paruwasi muze tumurindire. Abaparuwasiye mwese Yesu abahetse. Ndabasiritaje ko muze paruwasi n'abaparuka. Nariko ndashaka nk'umuteolojiye simaye kuvuga mu gishengero cyose uzokumara umubwiriza ubwiza muri organisation y'ibyacu tubyita sikisare mugabo mu buryo bwa eschatology umukristo wese burya turi muri paruwasi turarindiriye kwaza dukora twiga dusenga dukora akazi tuvuga ubutumwa bwabo twicura ku mwanya wose ashobora kugira cyo tumishengero rya mbere kubera ko Yesu agihatse umwanditsi yitwa Lindsay yavuze ngo abakristo ba mbere iyo bahuye iminsi yose baramukanya ngo maranata kandi mwe basezerana ngo maranata kubera baba bicura yuko tugisezeranye arashobora kuza Yesu tukibyutse irashobora kurenga kuko iyi si tuzogiraramo umunsi umwe ntitugirirwemo kandi umunsi umwe tuzogirirwamo ntitugiraremo turifurije umuntu wese uzobona Yesu Imana ibaretse twunamike amaso yacu dusenge hakaba ari umuntu yumva yose amaraso ya Yesu arashatse yiyetse nibaza ko nakeneye kubanza kuvuga n'ijwi rinini wowe urumva ko ukeneye imbabazi z'Imana ukeneye amaraso ya Yesu cyongera abakozi b'Imana umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye cyane iyi nyigisho turagushimiye kuzoza turagushimiye kuzogaruka haleluya uzoza vrema uraduha kuba twiteguye tubiseze mu izina rya Yesu amen.